muhungu yanditswe mu manyanga. Ego. Uravyumva? Hanyuma Kanyomoza mwumvise ko yavutse mu kwezi kwa gatanu muri 97. Muri 97. Pascal yahunze muri 94. Iyo nda imara mu muntu w'umupfasoni imyaka 2 n'inusu ni yahe. None 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 iyi date yavukiyeko muri 97. Pascal we abivuga kwiki? Ivyo ntumbaza, ivyo biramuraba. None ko atawukubaza ko ivyo bindaba, wewe none umwana umuhiga kwiki? Ko atawo bisa bisana n'ivyo mpaye ndagusaba. Jewe simpaye ndagusaba amatariki yaho umwana yavukiye, mpaye ndagusaba ivyanje naguhaye gusa. Ivy'amatariki naho nofata umwana yavutse mu mwaka wa 2001 mwaka wa 2001 canke 2004, wowe ntibikuraba. Naho nofata umwana canke nkafata kayabo mu nzira nti ingo ndakugira umwana wanje, wewe ntibikuraba na gatonye. Naho bisa bisana n'ivyo uhaye uravuga ngo umwana ngo yavutse ngo 97. Sana okay rapport. Aho nuko nyene wiyita ngo wabaye ku butegetsi ugaca ushaka kuvanga ibintu. Mbega ko aho hariho umukenyezi yigeze kuba umumenyesha makuru Christine, yitwa Christine Ntahe, akabagaburira abana bo mwibarabara. Warigeze ubonaho hagira umuntu numwe mu muryango iwabo avuga ngo wowe Christine Ntahe ngo reka kugaburira abo bana bo mwibarabara? Ntibimuraba. None ayo mafaranga yobarya ko atarayi wawe, wowe umurondera kwiki? Kira noneho uwo mwana je ndamwemera, wewe nta na kimwe bikurabako, nta na kimwe bikurabako na kimwe. Wewe ujere imiryango yiwawe ubona ko ufise na myinshi, nanje njere umuryango yiwanje. Jewe uwo mwana namuvyaye atawundi mukenyezi mfise, atawundi mukenyezi ndaronka. Nimba twoba twabonanye umunsi umwe, ivyo birandaba. Wewe ntibikuraba namba. Wewe ufise abana benshi wavyaraguye hirya no hino, ari naco gituma, ari naco catumye urugo rwawe rusambuka. Umukenyezi wawe ntiyashoboye kuvyihanganira, warabinyegeje urabinyegeza, mugabo vyaratevye biraja habona, na jewe ndateba ndabimenya. Nta kindi comoye umufasoni kibasha Claudette atari ubushurashuzi bwawe. None jewe ko ntaye ndirukanga ku bana wavyaraguye hirya no hino kandi ufise umukenyezi wiwawe, wewe ni kubera kurondera kwivanga mu vyiwanje. Jezi mande yivanga mu vyiwawe. Nta bana wavyaraguye hehe na hehe, mpaye ndavuga ngo va mu bintu vya ngo va mu bintu vya Leonidas ihibambewe. Rero nawe teshute kira nono ushima ko uriko uranigovyora ngo umukobwa ngo nyina ngo yamutwaye ngo munda ngo imyaka 2 n'igice, uri kurabesha, uri kurigovyora gusa. Ubuzi ico uvuga gusa nuko abashingantahe bizunza n'ijambo bumva aya marira ndiko ndaboroga, bavuga bati wamenje wa mugabo waramenje. Uri kurarondera ngene wo kwiyambika agashambara, ariko nibishoboka waramaze kukiyambura. Rero uziyambuye nta uzimwambika.
kuko uwo mwana avutse amaze iminsi avutse hariho umushingantahe yaje umuntu yaje kwiga ibangi ahunze ubwicanyi bwo muri 1995 ku bwicanyi bwashikiye abanyeshuri b'abahutu bari muri kaminuza y'u Burundi. Uwo si uwundi ni nyakubahwa nimubona Frederic, ubu ari we directeur de cabinet mu biro by'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Yaje anzaniye ibahasha irimwo amakete abiri. Ikete rya mbere ryari rya Faraziya Bigirimana rivuga ngo ndafise umubebe twavyaranye n'umukobwa yitwa uko. Hanyuma wowe uvuga ngo wari wahunze ngo wari mu Bubirigi, ntiwari mu Bubirigi na gatonyi, wari ngaho mu gihugu ngaho. None ugira uvuge uwo mwubahwa nimubona Frederic ko yaje ibangi avuye mu Bubirigi ihibambewe mu gihugu c'Ububirigi, yoba hahonyoye ashitse kuri iyo ntuze, kuri iyo direction do cabinet naye handi muri 1995 ntiyigeze ahonyora mu Bubirigi namba. Ahavuga ngo wewe ngo yari mu Bubirigi, avuga ngo wari mu Bubirigi, ngo wari wagihungiye mu Bubirigi. Mu Bubirigi ntiwagiyeyo 2 semaines avant que Buyoya revienne sur le pouvoir. Wibaza ko ndavyibuka neza cyane. Rero muri make n'ibintu byanje, uwo mwana azoreke gutorana iwawe, azotorana iwanje. Iwawe uzotora amabuye, mugabe iwanje je ndamwemera, nta kibuza wewe, nta kibuza yuko atorana nk'abandi bana. Ufate wugarire imyugariro, uhongere mw'irembo iwawe, ku ntoranwa yawe ntazokoreko. Nuko bimeze, utekereze wewe nk'uko uvuga ko bindaba, ureke kwinjira mu nzu yiwanje, nanje ndeke kwinjira mu nzu yiwawe. Okay, none avyiyemerera mwebwe icyo tuzi nuko sinzi ko ntituzi yuko ari byo bamuhaye, ari ibintu byo bumvi, ibyo nabyo twe turaba ibintu biri. Mwibaza ko baba bamuhaye igiturire kugira bavuge ko ari uwiwe? Urumva uraza ababonye bijya wacishije kuri ntuze. Hari uwo twayaze ejo ari muri Australia, ari urunganwe rwa Pascal. Niwe yarambwiye ati twese turabizi yuko ujya umwana atari uwa Pascal, ati kuko turazi aho yahungiye naho uwo mwana yavukiye. nta n'ibyo narinzi jewe, gusa naravye ibyo bintu. None bon, Leonida, ndakubaza ikibazo gitoya. None Pascal yiyemerera yuko yavyaye kuri uwo mugore, akiyemerera yuko babonanye. Donc mwebwe ikintu muvuga muti uwo mwana si uwiwe kubera ico gihe coba carahaciye. Oya, ibintu kwerekana ibintu by'amanyanga birimwo relation z'uwo mu reka na twebwe mu ntango kubera
kubera papa yari afise impuhwe umva yari yamutoye mu Imana ntafite tuzi yari yanamuzanye n'umuhira. wewe umuhakana nkande mbe mu kunsubiza ivyanje bisaba yuko mbanza guhakana umwana unyegera winyegeza inyuma y'ibisaka ngo ni papa yamuzanye ni banya ko baba muri ko muratwumviriza si papa yamuzanye na gatonye yari ngaho aho ariko arashayototwa kubera abantu bose bavuga ati kumbure wa muntu nuko twahora tugira ngo n'umuntu yiyubashe nuko rero ameze wari ngaho nikimenyamenya niwe wamuzanye kugira ngo aze muhira mbere wantegetse yuko ngura imatera ngura amashuka n'uburengeti inzu yose ku byumba bingana kira cumba cari gifise igitanda uburengeti amashuka ariko wambwiye ngo ntagira ngo imatera ryama ko nkanazoryama hasi ngo ntagira amashuka azoryama azokwifuka nagira uburengeti azokwifuka ivyo byose ndaciye ndabigura vyihuta uwakubwiye ati ujya mwana wa Pascal raba ukuntu uwo umuzane ninde ni data wacu mpogwa wibaza yuko byose ntabizi ni data wacu mpogwa niyo yavuze ati ujya mwana wa Pascal ko narijya nyina wiwe yitavye Imana muzane kwa sekuru wenyene yaciye antegeka yuko ngura imatera uburengeti n'amashuka none ngo wari ariko vyora yikinga ibisaka urahumba jewe noneho ivyo umwana tubishira iruhande ibintu vyanje gusa hanyuma wewe umutege ku nyungu zawe mwe nuwo ari muri Australia ubu ukubera yuko ndiko ndatabaza isi yose niho utanguye kumwihakana yuko utamuzi mu muryango ko atari umwana wiwanje igihe uwamujana muri hopitale militaire kugwaza murumuna wacu Mayuki yavunaguritse imbavu niki n'amaguru wamujanayo nkande wamujanayo nk'umuntu asanzwe nk'umubanyi asanzwe canke nk'umuryango konzi muri 2015 mu ngorane zabaye muri 2015 habaye ingwano hakavuga amasoro hafi indwi zingahe ariwe utwo kujya duheze bene uwo gwajije ariwe yaca munsi y'amasoro aja gutwora utwo kujya kuri Mutangano iwawe n'imbaraga sabuni kaheze niwe yaca munsi y'amasoro aza kijya gihe mbega wamwitiki ubu ne ubonye kumuhakana kubera yuko nkataje nyagukataza ndiko naho wabaye ikinani kubera ibihangange wishimiye uyu munsi niho ubonye kuvuga kumuhakana yuko utamuzi mu muryango n'umuryango wose utamuzi ikindi naco igihe umuhu uburenganzira bwose busesuye ko ariwe ategerezwa gukwirikirana ijya nzu wubakishije kuri centre ku Muzenga ubu amatwa nsumira numva ngo ikoswe ngo abayibamwo n'abashinwa bakora ijya barage iri mu masanganira ya Jiji na Murembwe wamuha ivyo bikorwa naho utamuhemvye wamuha ivyo bikorwa byo gukwirikirana
kubakisha iyo ijya nzu yawe nkande nk'umuntu asanzwe canke nk'umuryango konzi wamubwiye uti mu muryango ni wewe uzokwinjiza abakozi umukozi uzokwankira nta jambo azobafise umukozi azokora nabi uzomwirukana uzomwirukana nta handi azosambira. Tuje kuri parcelle ubwa mbere na mbere hoho nta bihumbi 14 by'amadolari Pascal jewe nta bihumbi 14 by'amadolari Pascal yigeze akurungikira sa donc kuca parcelle mwoba mwaravuganye yuko uzomugurira parcelle ninge gatoya abantu reke nantutse ndiko tubanze kuca amadolari d'abord yego nta bihumbi 14 by'amadolari Pascal yigeze ashikiriza yashikiriye amafaranga yashikiriye imiliyoni 22 ibihumbi 302 n'amafaranga 252 uvyandike neza yego subiramwo kivuge mu gifaransa twumve ubugene bacanditse ukuvuga ngo 22 millions 202 000 non 302 253 francs 252 francs 252 yego ayo sindayahakana ko yashikiriye yego yategerezwa kurungikira ngahe banzureke ayo niyo yashikiriye amarundi apana amadolari worahira umwana wawe w'umukobwa ko ayo madolari 14 ntayakurungikiye ku bintu bibiri. Ica mbere itongo ringana na are 6 mu matongo wari kuradandaza wavyabirije ukadandaza ko uzompa are 6 après la viabilisation no kuvuga are 6 inyuma ya viabilisation no kuvuga nimba itongo ryawe barisatagura bakarigira gute mugabo jewe ntegerezwa kubona are 6 inyuma ya viabilisation are 6 hatavuye ko ni milimetero imwe. Iyo parcelle twari twayestimye mu mafaranga ngahe ntitwari twayestimye mu madolari ibihumbi 11,500 arivyo byaca bizana imiliyoni 18 z'amarundi. Ico gihe sinibuka ayo idolari ryavunjwa ko ico gihe hanyuma nkaca ndenza ko amafaranga amadolari 2,500 byo kunkwera uyu mugore. Wewe umunsi wari kumwe na Severino mukuru wa Nduwamungu mu Bubirigi wanashaka mbere ndakubwire n'amatariki nimba wibaza ngo sindavyibuka yari cari gihe bafashe uwahora umengo yarigeze kuba n'umukuru w'igisagara mu nyuma aba umuhuza Mohamed Rukara ni muri gandwi nyene mu ndwi bamufata ajanye ariko arabubuta ajanye ibivarize by'amadolari agiye kunyegeza mu Bubirigi.
twejeje no kunavugana mbere twavugira ico gihe twavugira kuri Skype ku buryo bwa Skype twejeje kuvugana hari ukuntu wibagiye kuzimya muguma muvugana n'abandi mwari kumwe na Severina rimwe ngo ariko Mungu wanje ngo rukararamba ibara Mungu wanje ngo ariko wewe nyine niwe wavuga ngo ariko rukarara Mungu wanje ngo aramba ibara aramba ibara ni muri kijya gihe niho twavugana byose uko amafaranga ya parcelle azongana muri ayo harimwo 18 millions jewe nakuramwo za parcelle nemeye kuzomukatira kuri parcelle mfise muri Kizingwe Bihara ubinote Kizingwe Bihara yego iri muri Ruziba iri muri Ruziba nivyo yavuze oya yavuze Ruziba no kumugere iyo Kizingwe Bihara ndiyigeze okay ntaco igikuru nuko oya biratomoye ego igikuru nuko ego après viabilisation nari kumukatira 6 heures après viabilisation ivyo mwari mwabivuganye donc mu masezerano ego kuko iyagomba 6 heures avant viabilisation anabimuhaye ke nta numataye ukuvuga ngo wewe mwavuganye yuko azokugurira 6 heures après viabilisation ou avant après viabilisation urumva abantu bafise ama parcelle bose muri Kizingwe Bihara ngira ngo byaraciye ku maradiyo leta yarabigiyemwo kugira ngo ihagire imigambi twebwe twari jewe ndi muri kategori y'abasangwa ivyo byo kuvuga yuko nukuri ntabesha ivyo byo kuvuga yuko hafashwe na leta navyo yigeze ambwira gusa umunsi abivuga no munsi yarashitse imbere ya OPG muri peji niyo yavuze ngo itongo giwe riri muri Kizingwe Bihara muri Kizingwe Bihara nari namaze kuronka amakuru yaho mugabo aho hose urumva yarondera kumbaransa ahantu kugira ngo mfume mpomba nyene ndahahombe burundu nta kindi iyo niyo mvo yonyene nta message nimwe yigeze ambwira ngo byatongo leta yahafashe jamais yafata gute kandi muri 2 nakubwiye yuko navuze yuko muri message muri audio hejeje kuvuga yuko yaje ngaha akansansibiriza ngo nubaka muri Kizingwe Bihara nubaka muri Kizingwe Bihara sanzwe mfise parcelle nini ifatanye muri Kizingwe Bihara je nari namwemereye yuko nzomukatira are 6 uravyumva mugabo ivya Kizingwe Bihara bimaze imyaka andundura abantu bose bariko baradukurikirana nabo bubahwa bazogira ico bakoze kuri aya magorwa ngo wowe imico iguma ari myinshi cyane gose bagiheza kuhavya iryo tongo ryo mu Ruziba bagiheza kuri viabiliza yarashitse muhira aridoga ari kumwe n'abashiki bacu nyene Beatrice ndi kuriyo na nyakwigendera Christine duheruka kubura tutanse mu kwezi guheze sinzi abandi bantu nabo bibuka mugabo gusa abone bo numvise ko yashitse muhira agashavura bose agahuma ngo bamubaze bati kushavuye cyane ni kushavuye nibiki acavuga ngo ekosate ngo yaranyivye muri ryatongo harimwo parcelle nakuriye Pascal ati bakwivye gute ngo hariho ama pourcentage banyivye ngurumva ngo ama pourcentage bampaye siyo
iyo ni identification remarquable ya mbere canke isura ya mbere. Isura ya kabiri nuko we nyene mu nyuma ahejeje kuhadandaza, yahejeje kudandaza ayo matongo yamanyaguye yose muri iryo tongo ya viabilize, ahejeje kuyadandaza, yaciye abwira abo bashiki bacu nyene babiri, mbere hariho n'abayomba bacu, ati emwe ndababwire neza, nkapfuye umunsi canke nkavejo, ntihagire nimuzoje kurunguruka mu ruziba ngo hariho ngo amatongo nkifiseho. Ati amatongo yose bavyabirije, ati amaparcelle yose muri rya tongo bavyabiriza ryo mu ruziba narayariye yose, narayahejeje. Ni naho muyomba wacu yitwa Jiriye ngo yaca mubaza ati none Gamutama ko nka jewe kuko uvuze ibyo kandi uzi neza ko nduwakure, ati je nzoza kuburana mu bisigi byawe gute ngo itongo ngo muyomba yasize. Aca avuga ngo yaye ngo yego mivyo ndabizi ngo mugabo ngo gusa ngo kubabwira ngo muzoba amasura igihe nzoba naryamiye ikoboko kw'abagabo, ngo abana ntibazoze gutera induru bayogoza abantu bahaguze, muzobabwire ko nitavye Imana hose nahahejeje kuhadandaza. Noneho yahanuye ubu avuga gute ko ari muri Kizingwe Bihara? Nimwumve ubwo buhemu bw'uyo mugabo. Umwana ashaka mbere ahejeje kuvuga yuko ahejeje gutuma Farazi yabigira Imana ngo abwire muramukazi we ko itongo ryiwe, parcelle yiwe agira ayidandaze, mugabo azomuha imiliyoni 3 akazoyamuha mu mezi 6 kira kweza murungikira 550. Ndavyumvise binguye mu matwi, naho nyene hoho twari tukicandikiranira ubuhoho. Numvise ngo ahaca hose agenda aravuga ko yankuye kuri liste de contact ziwe. Nivyo naramwandike namubwa ariko mugabo wewe urubahutse urakoze iryo kosa, ugira uniga buzukuru babashika ko Biseni, uzi ningene yatwitaho yadukunda sekuru, ntubwire kuri iryo kosa ari wewe batabaye. Yambwiye ngo umuntu yanyishuye ngo anyadikira kuri message kuri WhatsApp ngo umuntu twaronkanye iryo tongo niwe ayombuza kuri dandaza. Naho ata muntu mwarironkanye, mugabo umenye ko uko ari ukumenja, uko nukumenja huramenje. Ndamubwiye jambo naho nyine naciye ahora, mugabo yaruhiye kuhadandaza. Nimubaze Efrazi bigira Imana akavuga yuko ayo mafaranga atamuciye mu minwe ayarungikira muramukazi we. Niryo tongo nca ndariheba. Jewe nta nguvu mfise zugu presa kuri leta, twese twari turindiriye. Uravyumva? Naya twavuganye ko nkatira kuri parcelle yarafise n'amatongo yarafise, si parcelle n'amatongo yari ko aranyenyaguramwo amaparcelle. Ndabivuge ndabisubiremwo, n'amatongo yari karanyenyaguramwo amaparcelle. Sama parcelle yansaturira ko nitongo, kandi ivyo vyose ari karavuga, ndabivuge ndabisubiremwo, ivyo byose ari karavuga ngo ni muri Kizingwe Bihara. Ntazi yuko jewe nzi abantu twahana urubibe,
boba bafise amatongo aho hantu hari iryo tongo ry'iwanje n'irindi ry'imfuvyi zitatu ryari ryegeranye n'iryo ry'iwanje, bigaca bihana urubibe n'abo bandi bantu batatu bahafise amatongo, kandi nta ngorane n'imwe bahafise. Iyo kizingwe biharavuga ntibayizi bayumva ku matwi uko nyene. Ndakwankira gose si kuri parcelle wari usanzwe ufise, ku matongo wari usanzwe ufise, kwitongo wari usanzwe ufise riri ku isoko, iruhande y'isoko mu Ruziba. Ntimwavuganye igihe uzomukatira kuri iyo parcelle? Oya, twavuganye yuko nzomukatira viabilize, jewe maze gushikira parcelle viabilize. Suko samahera yandungikiye ngo ndamugurire, sivyo. N'amatongo yariko aranyenyaguramwo amaparcelle, ndabivuge ndabisubiremwo, n'amatongo yariko aranyenyaguramwo amaparcelle, sivyo. Biratandukanye. Kuri parcelle jewe nsanzwe mfise, uravyumva? Mugabo kubera hinjiyemwo leta, twategerezwa kurindirira hamwe. Avuze ati ndazakubwira igituma rero imvururu byose bugene bica biza entreta gatoya kuri ibyo byose. Ego, yaba kuri ya bimwe vya vy'amahera yo kudandaza, yaba nibi vya parcelle, hari amamesaje mail namurungikira y'amaraporo y'amahera yiwe ubugene yakoze. entreta Leonida, urumva ko leta yavyinjiyemo? kandi sindi jenyene. Ego, eske waramukominitse, uramubwira ingene bimeze? Arabizi. Oya, urumva? Donc wewe ndiko ndakubaza, wewe waramubwiye ute mugabo kuri ya mahera wandungikira ibintu bimeze uku nuku, leta yatubangirije, yatubwita nimubangire. Donc urega n'igihe yayarungika ivyo vyose nari nabimubwiye. Kuvuga yuko nukuri ntabesha, ivyo vyo kuvuga yuko hafashwe na leta navyo yigeze ambwira. Ejo bundi mu mwaka uheze, gira hari mu kwezi kwa gatanu mu 2022, wa muhungu yitirirwa Pascal atangura kudumisha mu Banyabuyengero yuko ngo nariye parcelle ya se. Uravyumva? Ngo wazana n'ivyo vy'inka, arabibwira abantu batari bake, barabimbwira ko afise imigambi yuko kumenasa. Inge gato oya n'amamenazi yarabibabwiye, ntavyo nshimye kuvugira ngaha. Okay, ntacu. Umwana avuga ngo ni umwana yadumishije ibuyengero ko yariye parcelle yanje n'inka. Arabesha naho nyine siwe na gatonya. Igituma atari we nuko we nyene ubwiwe ivyo bintu nabimwatse kuva kera, arananirana. Emwe n'igihe abana baza ngaho na nyina wabo muri 2021, iyo izo nduru zari zihari hari mu mwaka wa 2021, none urumva ariko aravuga ngo muri 2022 izo nduru zari zatanguye n'ikimenyamenya
mwana ashaka mbere naravugana n'abana nkavugana n'umugore wewe nta nukundamutsa mugana naramwumva ijwi ariko aravuga ngo ahimira iruhande yabwo kubera iryo soni n'ubwoba yuko agiye kwishura ibyo yariye. Ca mwimvira namwe bashingantahe, umuntu w'umugabo yirirwa araririmba ko afise amamiliyari mugabo akaja kandi akadandaza agatongo kangana na are zitandatu, wewe yadandaje ibitongo bingana ibirometero n'ibirometero, yariye amamiliyari n'amamiliyari, akagaruka kumwe bavuga ngo ingwe bambe inuze ingona irava mu ruzi kaja kuri Gaturume, arenganye y'amamiliyari n'amamiliyari yadandaje muri ya matongo yamanyagura, agarutse kuri ka parcelle ka are zitandatu, abari kagurisha rimwe imiliyoni 30. No kuvuga are zitandatu yazigurishije imiliyoni 180 ziri mu mufuko w'uwo mugabo. Hace haja ko rero totale y'inyungu mparura z'inka 8, inyungu y'inka 8 mparura nari muri musi y'imiliyoni, abaye makenye ni miliyoni 34, kubera yuko yansansibiriza mbwira yuko inka imwe yunguka ibihumbi 500 dusangiye n'umwungere, bisigura yuko ivyo bihumbi 500 umwungere yatwara ibihumbi 250, jewe nkatwara ibihumbi 250 mu mezi 3, inyungu ikaguma ari yiwanje. Ati none ca wimvira, nukuvuga yuko inka imwe mu mwaka umwe yunguka izokunguka umuriyoni, mu mwaka umwe izonguka umuriyoni. None inka 8 zungutse amafaranga ngahe mu mwaka? No kuvuga yuko ari imiliyoni 8 kugwiza. Ubu ni imyaka 4, ubu ni imyaka 4 ndamuhaye ayo mafaranga y'inka, imyaka 4 rero imiliyoni 8 kugwiza 4 ni muharure. Uyu mwaka murabona iyo ugeze, tugiye kwinjira mu mwaka wa 5, azoza araharura uko ateba niko amafaranga y'inyungu y'izo nka aguma duga, yikinga intoke yareka aguma duga. Natanguye kuvuga akiri ku miliyoni 18, ubageze ku miliyoni 30 na aho agenda araharura. Parcelle navuze nti parcelle yo kwa Pascal iyo ndayemera ko nakiye amafaranga, ni si wawe. Navyo yigeze avuga ati parcelle ni wawe. Ikindi naco ibyo ndabishimangira ko ikindi naco wewe nashimangiye ni iyi ni y'umuryango wa Pascal. Umuryango wa Pascal ni Pascal n'umugore n'abana yavyaye, si wewe legalema, si wewe. Niba kwemera mu muryango, niba bakwemera mu muryango wa Pascal, niba kwemera mu muryango yego akinjira mu bandi bana, ibyo nta ngorane. Mugabo wewe ndayikwereka nkande, ndayikwereka nkande. Ivyo ugenda uravuga, uravyumva? Uvyumva? Genda vyumva. Yego we emwe amaheri miliyoni 18 za Pascal no kuri ntazemera. Na arayandugikiye naho nopfa abana banje bazogurisha ivy'iwanje bamusubize nta kundi. Urumva inge gato oya none sinavuze ngo none naho nopfa igihe parcelle ni
yanje iri mu kizingwe bihara n'abana barabizi ko bazomukatira ko sizara. Voilà, urumva niho nagomba ndaguhuburire. Nige gatoya ntiwotegerezwa kumusubiza amahera ahubwo uwo muha parcelle. Inge gatoya voilà, ntuze turaja no ku bintu vy'inka. Nta na hamwe wewe, nta na hamwe Pascal yigeze avuga ko aziguriye wewe, nta na hamwe. Okay, ubu wowe tuza twashitse ku cinka. Inge parcelle wacumvise? Ndafise akabazo ngomara kukubaza kuko ndumva yuko uza washitse no ku cinka. Ndabona procuration Pascal yatanze yarungitse. Oya inge gatoya tubanze tuje kuvyinka navyo kuko urumva tuje kuvya procuration hapa. Okay, haje sivyo? Tuje kuvya procuration. Tuje kuvya procuration. Oya wewe uri kurancanga. Urumva wowe warambwiye tuje kuvyinka. Mugabo ubu naho ugarutse ngo tuje kuvya procuration. Yego basi reka tuje kuvya procuration. Oya tuje kuvyinka. Okay, ntaje. Ngomba yuko reka genda. Ndakwemereye. Kujya twabitondetse. Yego ndakwemereye. Amahere yakoze ku nka ni miliyoni, ndiko ndabiharura imbere yanje. Wala imiliyoni 3,612. Uravyumva? Yego. Byose mparuriye hamwe. Uravyumva? Mura ayo ariko izo nkandwi zoba zavuye he? Oya, inka imwe yagugwa amafaranga ngahe nkuko mwari mwabivuganye? Inge gatoyi ndakurungikira ndabifise muri Excel. Ndumva yuko birushe bikagutwenza no kugutwenza. Oya biranwenza no kuri. Wovuga yuko wankominika gute yuko amafaranga yose yabinka yabiki kandi wewe nk'inka nk'amafaranga y'inka wewe utaratangura kuzigura amafaranga akigushikira worahira umwana wawe w'umukobwa ko utavuze ko ugira uyandike anatanda yuko utangura kuzigura ko ugire wugurure konte muri bankobu ukazoyandika kuri nyakwigendera twabuze tutanka Christine Ciza ko Christine Ciza ari we azoza arampa raporo y'amafaranga amaze gusohoka n'ayasigaye. Mugabo mu nyuma naho nyene ntego misawa ntangorane. Mugabo naho nyene bikaboneka ko wari uhejeje kugurura iyo konte ko waciye umubwira uti Pascal akazokubaza amafaranga ari kuri konte ntuzomubwire na kimwe. Nikimenyamenya nuko namubajije umunsi umwe nti mukobwa urashobora kuntimbwira amafaranga asigaye kuri konte menye ayo inka imwe mu zimaze kugurwa yaguzwe. Rahira umwana wawe w'umukobwa ko utambwiye uti utanyandike message umbwira uti egome iyo message jewe telefone yarapfuye message twandikiranira zica zirafudika jese nta Excel mfise ariko ndacavyibuka nta nakimwe nibagiye. Worahira umwana w'umukobwa ko utavuze uti utaciye ugira replique automatiquement
ahejeje kukubwira yuko namubajije amafaranga ariko asigaye kuri konti kwangana niwaciye inyandikira pare WhatsApp uti mbega ubaza amafaranga asigaye kuri konti nkande urinde sinaciye ndakwishura ni uvuze ngo iki subiramwo twumve aho ntamubaza amafaranga ari kuri konti asigaye kuri konti si uburenganzira bwanje sayi wanje nayo kwande nayo wawe wewe ubibagiye ko utarata amafaranga gushikiriye utaratangura kugurura nimwe ko wabwiye ko ugiye kugurura konti muri banke ubu ko ugiye kuyandika kuri Christine nabajije ko ariwe azoza arampa raporo y'amafaranga amaze gusohoka n'ayasigaye ntiyanyishuye n'ijambo na rimwe ko Pascal avuga yuko ubwa mbere yagusabye yuko uwo muhungu wa Pascal yagusabye yuko yoja kuraba izo nka ukamwankira urumva ubwa mbere wari wamwankiye umubwira uti okay ivyo ni vya Pascal si vyiwawe hanyuma mu nyuma ukagondozwa akaja kuziraba akakubaza ati okay bon mbega ziragiwe hehe abungere bari hehe akaja kuziraba hanyuma ashitseyo kuziraba akagutelefona bari kumwe n'abungere hanyuma ukamubwira ndiko ndasubiramo ivyo navuze muri rya audio hanyuma ukabwira abungere uti okay izo nka sizi wanje ni za Pascal uyo muhungu niyo yagwara canke hagere igera kudandazwa uwo muhungu ni wazobiraba ivyo vyoba vyarabaye canke ntivyabaye sibyo okay sibyo icabaye ikirico yarambwiye yuko yoza kuraba aho ziri uravyumva yego nduze ndamubwira ari kuza kuraba aho ziri nta kinyegezwa kiri nakubwiye n'inka zine uravye amahera yarungitse n'amahera yagiye araha abantu ambwira mbera naka nakubwiye ivyo bintu by'inka ndibiyota iyo vyavuye sinzi ngira ngo inka iyo ziturutse ndizi abantu baba bazibona we avuga indwi nawe ukavuga zine jewe ndaba amahera yarungitse okay iyo umuntu amaze kuba igihemu nta kundi aba akimera wowe worahira umwana w'umukobwa yuko umunsi ndakubwira nti uwo muhungu ndamwemereye yuko muri butike ashirayo imiliyoni 5 kuko nari ndungitse imiliyoni 6 ni uwo muhungu ndamwemereye ko muri butike ashirayo imiliyoni 5 no miliyoni ugira 6 uwungurira igika kinini ucongereze kuri zirya nkandwi zihari zose zice ziba 8 wewe ni wavuze ngo sawa hari kindi wasubijeyo iyo nka ya nyuma waguze nkuko yari nini koko yungutse amafaranga menshi koko mu mezi 3 iyo nka nyakubahwa mukuru w'igihugu ariko aranyumva kuko ni ubu niwe ndiko ndatabaza kuko izindi nzego zose yagiye ibiturire iyo nka mu mezi 3 yungutse umuriyoni n'inusu no kuvuga iyo nka nkuko namubwiye ngo agura inka y'umuriyoni
naho atayambwiye ayo yayiguze nta n'inka n'imbwe yigeze ambwira ati yaguzwa yayiguze ibihumbi 800 ayiguze ibihumbi 800 inyuma y'amezi 3 yagurishijwe 2,200,300 ari naco gituma mvuga yuko yungutse umuriyoni kira nono inka muba mwahanye muri 2 abo baziragira woreka kuzihakana gute kandi ibiti bitabikwa mu mufuko warahiye umwana w'umukobwa uri kurarahira umwana w'umukobwa ko jewe nari mfise igiti kimwe canke bibiri kuva aho tugaburira urubibe na Severino na murumuna we Nduwa Mungu Celestin yaho zarongoye Ry'abarundi haruguru yabo hagaca habako aho dusangiye urubibe n'abasenga gushika kwirembo kwa Mpogwa ruguru ku gapikipiki kwibarabara hatewe ibiti nukuvuga ko Mpogwa namuzibiye ariko avuga ngo yirukane papa kwitongo ngo papa ngo aje gutera kwa Gwisumira isonga nukuvuga ko namuzibiye kwitongo ringana n'imetero 3 basi ku buryo we yatwaye na pimu nkagabura hagati na hagati imetero 3 nkazigabura hagati na hagati Mpogwa gatwara imetero n'inusu nkatwara imetero n'inusu ivyo biti ntuhaye urabihakana uvuga ko cari giti kimwe canke bibiri kandi ivyo biti uwo nyene uvuga ko agufasha amanyanga ngo wo muri Australia ni nawe yamamagaye yambwira ati mugabo ati nukuri muri zone yacu ya Muzenga abantu barata amacumu ni kubera iki ati bata amacumu bavuga ngo jewe mwene Nyambirigi na mwene kube gusa na wewe Pascal mwene kube gusa sereje ati nimwebwe musigaranye ibiti by'inganza marumpu muri zone yose ya Muzenga nturi kurabihakana ntiwiregura rahira umwana w'umukobwa urahira indahiro zidafashe ngo nari mfise igiti kimwe kandi ibiti abantu barabibona bigaragara mbanze ndeke inka mwahana muri 2 izo nka ni inka 8 kuko umunsi imbere yuko umwana yugurura butike na se wabo Vianney Bukuru Vianney nakubwiye nti ndamuhaye 5,000,000 nzashira muri butike umuriyoni ugira 6 ubugure igika kininiya ciyongera kuri zimendwi zihari ntiwavuze ngo yego wewe nyene kira nono wewe wifuka amanyanga gusa kubera yuko nk'ubu mu mpera z'ukwindwi waramanagaye udugana na Severino avuye mu Bubirigi uwo Severino ariko ndavuga twari dusangiye urubibe ngugiye kugira amatohoza wowe nyene abari we wagirizwa kugoba izuragiye kongeruka ugatembagariza izuragiye mu manga abari we uje kwigirira amatohoza nutekana uhagarika imanyanga yawe ndizigiye yuko umukuru w'igihugu Sebarundi ariko arumva yamarira yanje niwe azokwigirira amatohoza nayo wewe ntiwigirira amatohoza niwimene igihute ntushobora kubigisuma ngo wongere wibera isura wongere ubumuburanyi ico ni kintu kitabaho ukongera ukaba ngo wongere ube n'umucamanza nikibaho ico hagarika ayo manyanga yawe hagarika byerekeye bya butike hinjiye 6,800,000 niyo yarungitse ayakoze ni 7,290,000
bisigura yuko hariho amwe deja urumva yuko depense zisumba ayinjiye none izo depense zaciye zivahe ayo urumva ni waciye uyigurana ahantu cane oya urumva yaciye aza gukompasa hano n'ibiceri vyantu yaciye aza gukompasa muri ya ahoga muri iyo miliyoni 7,200 n'amajana harimwo umuriyoni wa yanka uvuga wari wejeje kuvuga uravyumva warabimwandikiye muri raporo wamuhaye arabifise byose atagafise reka tuje ku ca procuration biraboneka yuko hajya naranerekanye procuration yarungitse avuga yuko nukuvuga ngo byaba ivyo vy'inka ivyo vya parcelle yuko wobishikiriza umuhungu wiwe donc procuration urumva yuko ni ikintu legale ni c'est un document légal uravyumva document iri signé aho les autorités américaines bashize ko imikono nukuvuga ngo même l'ambassadeur burundais aux États-Unis yashize ko umukono iyo procuration wiha agaciro akahe wayihaye agaciro akahe procuration warayibonye ubwa mbere na mbere hoho iyo umuntu atanze procuration urayishikiriza urayiha uyihaye mugabo n'uwo avugwamwo urayimuhereza kandi uwo avugwamwo uwategerezwa kwegizekita l'ordre y'uwatanze procuration abaza sinzi ababa vy'amategeko avuga ubwa mbere na mbere kugira yegizekite arabona original je original gushika uno munsi nayo ndabona ndakubajije nti eske iyo procuration ntuzenya Pascal yarungitse warayibonye narayibonye en copie mugabo naho nyene nayiboneye muri pejipe wayiboneye muri pejipe none ntuyemera inge gatoya barayinyemeje wayemeye ku nguvu ziki uravyumva ziki zo kwishura ayo mafaranga ya Pascal yiki ya parcelle oya byose birafatanye. Okay, bon, urumva donc uri kurishura amahera ngahe ubu mufitiye ngahe ayo wemera ayo ndamufitiye ni 1,18,000,000. Donc wewe ugomba umurestitiwe ugomba umusubiza amahera nta parcelle uzomuha kuko nivyo yashatse. Ico ni kibaho atwara atamena ategezwa kunsubiza itongo apana ngo 1,18,000,000 ntikibaho. Ico ni kibaho yoyo data wanje yarayemeye. Ico ni kibaho na gatonyi nikibaho. Ico ni kibaho. Itongo naguze muri 2014 hama nsubiza amafaranga nikibaho. Camwimvira namwe bashingantahe. Umuntu w'umugabo yirirwa araririmba ko afise amamiliyari mugabo akaja kandi akadandaza
agatongo kangana na are zitandatu, wewe yadandaje ibitongo bingana ibirometero n'ibirometero, yariye amamiliyari n'amamiliyari, akagaruka kumwe bavuga ngo ingwe bambe inuze ingona irava mu ruzi kaja kuri Gaturume, arenganye y'amamiliyari n'amamiliyari yadandaje muri ya matongo yamanyagura, agarutse kuri ka parcelle ka are zitandatu, abari kagurisha rimwe imiliyoni 30. No kuvuga are zitandatu yazigurishije imiliyoni 180 ziri mu mufuko w'uwo mugabo. Hace haja ko rero totale y'inyungu mparura z'inka 8, inyungu y'inka 8 mparura nari muri musi y'imiliyoni, abaye makenye ni miliyoni 34, kubera yuko yansansibiriza mbwira yuko inka imwe yunguka ibihumbi 500 dusangiye n'umwungere, bisigura yuko ivyo bihumbi 500 umwungere yatwara ibihumbi 250, jewe nkatwara ibihumbi 250 mu mezi 3, inyungu ikaguma ari yiwanje. Ati none ca wimvira, no kuvuga yuko inka imwe mu mwaka umwe yunguka izokunguka umuriyoni, mu mwaka umwe kunguka umuriyoni. None inka 8 zungutse amafaranga ngahe mu mwaka? No kuvuga yuko ari imiliyoni 8 kugwiza. Ubu ni imyaka 4, ubu ni imyaka 4 ndamuhaye ayo mafaranga y'inka, imyaka 4 rero imiliyoni 8 kugwiza 4 ni muharure. Uyu mwaka murabona iyo ugeze, tugiye kwinjira mu mwaka wa 5, azoza araharura uko ateba niko amafaranga y'inyungu y'izo nka aguma duga, yikinga intoke yareka aguma duga. Natanguye kuvuga akiri ku miliyoni 18, ubageze ku miliyoni 30 aho agenda araharura. Ivya kontabilite ndazi ko aho uvuga ngo abantu bose ngo barabizi, ngo barazi yuko umwana atari wiwanje, wewe umuhakana nkande? Mbe mu kunsubiza ivyanje bisaba yuko mbanza guhakana umwana? Wewe nunsubize ibintu vyanje, hanyuma uzomutege mwe n'uwo wo muri Australia, nimba ari umukirisu, nimba ari pasiteri, nimba ari umwarimu. Mugabo birumvikana nimba ari pasiteri kari umupasiteri w'igikanganyoni, nimba ari mwarimu naho nyene no mwarimu w'igikanganyoni, kuko uri umuntu yiyubaha, ntiyoshigikiye ibihemu nka wewe. Ahavuga ngo bose barazi ngo aho nahungiye. Mbega muko nahunga naragiye kumusezera, twarajanye nawe aho sukurondera ubukingirizo wikinga gusa kubera ubona yuko afise agafaranga gafadika, ari kuvuga namumenye uwo ari we. Ni Wiri, nta wundi muntu azujya mwana atari Wiri, kubera ubona yuko afise ijya proje ariko arakora, nico gituma urondera kumwikinga inyuma. Kandi iryo ribaye rigira kabiri. Ijya mbere waramwikinze inyuma, umuntu mako ngo ndabe ngo ingene ngo no biheba, ngo ndabihebe, ngo ni arakingitiriza, aravuga byakingitiriza, aravuga ibiki, avuga ubuntu butajani buze. Naciye ndamubwira ntewe, ni ndumva iyo uhengekereza uzana, ni twarutamena, ni mbega wewe abantu bose bamubwiye yuko ategerezwa kunsubiza ibintu vyanje, ubarusha ubwenge. Ndamubwira abantu bose bamaze guca imbere yiwe,
bamaze guca imbere yawe ubarusha ubwenge n'amazina ndayavuga harimo uwo yagushikirize procreation hakaba n'umwubahwa yakubwiye ati ivy'ibiti vyovyo ati mu bisanzwe rero ni dasa ati simbona ukuntu wewe umwana mukuru mu muryango ari wewe wareze abandi bana bose kari wewe wuzana akajagari nkako kugezaho isi yose igenda ivuga yuko wewe uri umunyonyezi karuhariwe wanyaze muri umunawe ati nk'ivyerekeye ibiti vyo ati inyishu y'ivyerekeye ibiti yo ati ntigoye ibiti ati vyerekera ibiti muzoharura ibishitsi ugenda uri igishitsi selon la valeur y'igiti y'igiciro igiti kigeze kubu niho haho rero mwumva ariko arakingitiriza yikinga inyuma y'ibisaka y'inyegezi inyuma y'intoke ntushobora kwinyegeza inyuma y'intoke ntushobora kunyegeza inyuma y'urutoke nibishoboka wewe nunsubiza ibintu vyanje vyose uko biri hanyuma uwo mwana umwe n'uwo muntu ari muri Australia mumutege mu nyungu z'iwanyu azoreke gutorana iwanyu mugabi wanje je ndamwemera izuba ryaka ko ategezwa gutorana mu bandi bana mumutege iwanyu ivyo mbega ushaka gutambikiza mu nzi wanje urinde aho ushaka kwikikiriza mu muryango iwanje urinde imiryango iragabuye wewe urafise umuryango wiwawe nanje ndafise umuryango wiwanje nimba wewe ubona yuko wisamburiye ko nk'imene isi yose irorera kugeza aho naho n'umukenyezi wawe atakomoka reka kwikinga mu rugo iwanje ugume mu rugo iwawe ubona ko ufise n'ingo nyinshi ari naco catumye umukenyezi wawe atakomoka kubera ubuhimbiri bwawe bw'ubushurashuzi mugabo urugo rw'iwanje uhagarike si wowe unyigisha ingene njera abana biwanje ujera biwawe nanje njera biwanje ico kuvuga ngo ni muwe za papa uraca umunyegera winyegeza inyuma y'ibisaka ngo ni papa yamuzanye ni banya ko ba muri ko muratwumviriza si papa yamuzanye na gatonye yari ngaho aho ariko arashayo totwa kubera abantu bose bavuga ati kumbure wa muntu nuko twahora tugira ngo n'umuntu yiyubashe nuko rero ameze wari ngaho nikimenyamenya niwe wamuzanye kugira ngo aze muhira mbere wantegetse yuko ngura imatera ngura amashuka n'uburengeti inzu yose uko ivyumba bingana kira cumba cari gifise igitanda uburengeti amashuka ariko wambwiye ngo ntagira ngo imatera ryama ko nkanazoryama hasi ngo ntagira amashuka azoryama azokwifuka nagira uburengeti azokwifuka ivyo vyose ndaciye ndabigura vyihuta uwakubwiye ati ujya mwana wa Pascal raba ukuntu uwo umuzane Ninde ni data wacu mpogwa aho wibaza yuko vyose ntabizi mu gusozera iyi dossier y'aba bavukanye aha ndavuga Leonidas na Pascal yatwituye atubwira yuko twomutabariza kubera yarenganijwe na mukuru we subire ndabibutse ko avuga yuko yanyanganijwe parcelle yanyanganijwe inka yanyanganijwe ibiti akanyanganywa n'ubutike twarabumvishije Pascal turasubira turabumvisha Leonidas mu nyuma bica biba ngombwa y'ukwegeranya amajwi yabo kugira ngo bagende barishurana
hanyuma namwe bitume mutahura neza ico bapfa. Uno munsi rero mwebwe nk'abashingantahe ndizera neza yuko mwumvirije neza, aha ibintu birumvikana neza. Twebwe rero ntiduca urubanza, siyo ntumbero yacu. Intumbero yacu nuko ijwi ry'umuntu aba yararenganijwe ryumvikana, hanyuma iryo jwi ryiwe rigashikira abafise ububasha bwo kumutunganiriza, ariko bigashikira abo bajejwe kubitunganya. Abarundi bose muri rusange baza bavyumvise, bumvise iyo bita umutwe. Ubu rero ndizera ko mwebwe nk'abashingantahe babushitse batavugira umuvumbi kumuvumba, mwumvise woba ariko ararenganya uwundi. Murashobora kuvuga muri komantere ico muvyiyumvirako, ariko reka nsozerere kuri uno mugani w'abasokuru aho bavuga bati urya uwawe ukinovora intuntu. Ntuzurenganye uwo mwonse rimwe, eka ntuzurenganye na murundi. Bishitse naho ibere rikayaga, muze muganire ku kibazo mwagiraniye kugira ngo mugitorere inyishu. Byanse naho muritura abashingantahe babatunganirize, hanyuma mushiraho intahe ishize. Turasavye rero umukuru w'igihugu c'u Burundi ko yotunganiriza Pascal nk'uko yamwituye, amutunganirize kugira ngo nawe arabe yuko yogaruza umunezero Satani yamunyaze. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruza umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.